kuri uwo munsi nyene wo kwigenekerezo rya kabiri Myandagaro no mwaka nyene iteka zizohagera asanzwe arongoye inama nkenguzamateka yarahaye umubonano userukira igihugu c'u Buholande mu Burundi n'userukira igihugu ca Kenya. Mu byo baganiriye n'userukira igihugu c'u Buholande bavuganye ibijanye n'imigenderanire y'ivyo bihugu n'ingene vyo bandanya bifashanya mu bisata bitandukanye. Ido nido mu bishikirizwa n'icegera c'umuvugizi w'umukuru w'inama nkenguzamateka Ladislas Niragira. Mu kiganiro bagiranye n'userukira igihugu c'u Buholande hano mu Burundi, umukuru w'inama nkenguzamateka yabanjije gushimira ico gihugu ku ntererano cama kigira mu gushigikira Uburundi, ariko kandi acaramusaba yuko hariho ivyahagaze kuva mu 2015 hariho imigambi yahagaze itakiriko irakora kubera ibihano vyashizwe ku Burundi. Yaciye aboneraho n'akaryo ko kumusaba yuko ivyo bihano vyokugwaho kugira ngo Uburundi n'abarundi batera imbere n'imigambi yahagaze isubire ishigweho, isubire ibandanye. Bayaze kandi ku bijanye no gufashanya mu bijanye no kwigisha kubera yuko inama nkenguzamateka isanzwe ikorana n'abatowe haba ku mitumba na cane cane abatowe muri rusange. Rero inama nkenguzamateka irikirasaba yuko hobaho kwigisha abo bantu batowe bashasha kugira ngo bashobore gukora igikorwa cabo neza. Rero uwo serukira igihugu c'u Buholande hano mu Burundi yemeye ko bashobora gushigikira uwo mugambi wo kwigisha abo batowe haba ku mitumba kugira ngo bashobore kurangura igikorwa cabo neza, na cane cane abakenguza amateka nabo nyene bashasha muri ico gikorwa kugira ngo bashobore nabo nyene kurangura ico gikorwa batorewe neza. Yamenyesheje kandi ko inama nkenguza amateka irikiri irasubira muri kahise kutegura no mu kushiraho amanama kugira ngo irabe ivyagiye biraca mu gihugu cacu c'u Burundi mu ntumbero yo gukomeza ubumwe no kunywana hagati y'abarundi. Rero yasavye yuko ico gihugu c'u Buholande coshigikira uwo mugambi wo kunywanisha abarundi na cane cane ibihugu vyose bigize ubumwe bw'ibihugu vya Buraya bagashigikira uwo mugambi, kuko uwo mugambi wo kunywanisha abarundi niwo werekana ko vy'ukuri Uburundi buzoba buriko buratera buja ahantu heza, na cane cane mu gutegurira ugwaruka gwa kazoza Uburundi bwiza bushize hamwe. Mu byo baganiriye n'userukira igihugu ca Kenya mu Burundi, umukuru w'inama nkenguzamateka yarashimye imigenderanire myiza iri hagati y'igihugu bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko n'ingene igihugu ca Kenya cama kiri hafi y'u Burundi mu bihe bitandukanye ico gihugu cagiye kiracamwo. Bavuganye kandi ivyo gukomeza imigenderanire no guhamagarira abagwizatunga b'ivyo bihugu gukorana gutyo biteza imbere abene igihugu bavyo. Ido nido ry'ivyo baganiriye mu bishikirizwa kandi n'icegera c'umuvugizi w'umukuru w'inama nkenguzamateka Ladislas Niragira. Mu kiyago bagiranye n'userukira igihugu ca Kenya, umukuru w'inama nkenguzamateka yabanjije gushima imigenderanire myiza iri hagati y'ibi bihugu vyose bigize umuryango w'ubumwe bw'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko. Arashima cyane ingene igihugu ca Kenya cama gishigikira kiba hafi Uburundi mu bihe bitandukanye Uburundi bwagiye buracamwo. Yongera arashima cyane n'ibikorwa uwo aserukira kino gihugu yagiye arakora mu Burundi mu gukoranya abagwizatunga, ariko kandi yashimye ingene ico gihugu ca Kenya giheruka kwakira umukuru w'igihugu cacu, aho bashoboye gusinya amasezerano atandukanye, kikaba ari kimenyetso ciza cyane ku Burundi cabaye muri ico gihe. Ariko kandi ntibagiye gushima n'urugendo rwakozwe n'umukuru w'inama nkenguzamateka amaze kugendera Burundi inshuro zibiri hano mu Burundi,
yakengurutse cyane uwo mutima w'urukundo, mbere aca yemera yuko nawe agiye kwitunganya kugira ngo agendere mugenzi we amusubirize mu nkoko, kuko agafuni kabagara ubumwe arakarenge. Hanyuma babandanije bayaga ku bijanye n'ingene babandanya gukomeza imigenderanire, na cyane cyane mu guhamagarira abagwizatunga b'ivyo bihugu byose gukorana kugira ngo abene gihugu b'ibihugu bigize ubumwe bwa Afrika y'ubuseruko babandanye kuja hamwe by'ukuri.